Ni sawa rero boss, kwanza utubabarire ku cyubahiro cyawe kuba tubigenjeje uko nuko twari tuzi ko bitogenda neza. Oya tuyage. No mu vyumba bagezeyo bararyamye. Ola. Muri waka record, waka label. Rijya deni n'amaherangana gute? Ingana amafaranga umuriyoni yamaze kuriha make. Koreshumwanya yirukanywe sawa, si bibi n'amategeko yanyu. Abantu barashaka kumenya ibiri andeur ya bijya bintu behind. Rijya kosa gusa niryo mu muhora nta kindi kintu vyanke bikunde batamurudisha tu. Baraza akazi. Kubera iki none abandi ntibari. Neje sinizeje abafana banje kibazo ki. N'abakozi n'abafana banje go ni bo abafana bawe nibo bafana. Nimwamurekura naho ntazobura akazi ndazizi. STV every story matters. Bakunzi ba STV muraba mumeze bien, natwe tumeze neza turashima. Ndabaha ikaze mu kiganiro cya STV, ndazi ko muri iyi minsi imyidogo simike twabataye twagize iki, ariko uko biri kose iki gikorwa tutakirimo nuko tuba turi mu kindi kandi ngira kamaro, ariko kandi nkabaha ikaze uyu munsi jenje kuvumbura nje muri Wakala TV. Nshaka kumenya byinshi bivanye n'ibiriko biravugwa, mwaransavye byinshi inbox ndetse no mu commentaire y'ibiganiro byanje, ariko koresha umwanya ndababwiye ko ari umugenzi wanje n'umuntu dusangiye umwuga, kandi twama twahuye mu biyaje, twama twashikiwe n'ibiyashu byinshi bitandukanye bigomba gusa. Kubw'ivyo biraba ngombwa yuko tuhashika tumenye byinshi, yaba koresha umwanya twomuvugisha, yaba umukozi wa waka twomuvugisha, tumenye neza ibyo barimo kwa rukuri ndetse ko biriko biragenda gute gushika no munsi bimeze gute. Ariko kandi nyamukuru turashaka CEO wa Wakala TV ndetse na manager Silva. Uyu niwe manager wa Wakala TV twamuronse. Tuyage rero manager wa Wakala TV. Mwe mwitira abavumbuzi. Turabarenze man. Ugombuje turaheza. Ni sawa rero boss, kwanza utubabarire ku cyubahiro cyawe kuba tubigenjeje uko nuko twari tuzi ko bitogenda neza. Oya tuyage. None ndeka ngiye. Twe dushaka kumenya gusa amakosa yakoresha umwanya. Bijya bintu abantu ubwo bagwaza imitima. Nyakubahwa manager wa Wakala TV. Ni sawa basumeze neza. Meze neza ndashika. Aho face fresh turabona kwanza uraberewe mbe winjiye he? Ngiye mu zakazi. Okay. Koresha umwanya yirukanywe sawa, si bibi n'amategeko yanyu. Abantu barashaka kumenya ibiri andeur ya bijya bintu behind. Rijya kosa gusa niryo mu muhora nta kindi kintu. Ikose yakoze ryo gupostinga ifoto iri mu masanamu y'indirimbo ya boss wiwe. Bo nibaza ko birimo. Harimo n'ibintu byinyegeje. Hari ibindi biri nyuma yavyo mugani waza ko birimo. Aho nyene twabonye urupapuro nubwo tutavyibuka neza, turashaka kumenya rijya deni n'amaherangana gute? Ingana amafaranga umuriyoni yamaze kuriha make. Hari yamaze kuriha, iho basigaye deni ingana gute? Sindabimenya ko yuko nanje ubwanje igikete ya contrat y'ivyo bari basinyanye vyasohotse jo. Nari nakubitiye mu kandi kazi. Jesse mwibaza yuko nka manager wa Wakala TV mwibaza yuko atari karakora rya maherazo yari hagute ko mutavyumvira, umukozi yarakoze akora neza mukorana igihe kinini atamakosa tumubonamo. Ko nawe ntiyo kugwa nabi umutoye. Jewe ntiyongwa nabi. Kandi shobora kumureka ahangayike. Nizo ndakubwiye nawe ntiyo kugwa nabi umutoye. Kumutora ni kimwe ariko no kurengera abandi ni kindi. Sivyo none bro? Mbo. Iyi ni televiziyo kandi ikomeye cyane, umuntu atopfa kuja mu bintu ko bimeze, ariko uko biri kose nivyaba ngombwa urumva ntazoca bahadakora aba televiziyo ni menshi ashaka abakozi, kandi no mukozi mwiza, ariko kandi namwe ndazi ndayivuze namwe ntimuzomurekura, ngiye ndarivuze jewe ahandi ntawo muzerekura. Ikibazo kimwe no kubwira ndi ni nkuko kumva nanje ati nahavuye kubera yuko Jesse nubwo no ndahafise contrat runaka canke se ndahafise ikintu runaka ndahakora, ntibisigura ko araho navukiye kuko Wakala TV si papa si mama. Ntibivuze rero yuko ntashobora kuhava, kandi urumva ni nahava bivuze yuko n'ubuzima buzobandanya ntabwo buzoca buhagarara. Ariko kandi izeye ko mutazobiriko, ndabisubiyemo bakunzi ba STV muvyumvirize. Koresha umwanya vyanke bikunde batamurudisha tu. Baraza akazi. Kubera iki none abandi ntibari. Neje sinizeje abafana banje kibazo ki. N'abakozi n'abafana banje go ni bo abafana bawe nibo bafana. Nimwamurekura naho ntazobura akazi ndazizi.
nawe ariwe ntago yokugwa nawe ko n'umukozi mwiza umukozi agerageza gukora agatunga umuryango wiwe kandi agerageza gukora icyo ashoboye cyose kugira agere ku ntumbero yiwe. Rero nico catumye je ndabazindukira mwe mwigira abavumbuzi sana. Okay, ndashaka kumenya kubera iki muri ko muramureka munyishuza n'amahera afise umuryango umugore n'umwana wenda n'inzu yo bayiri hasinzi ariko ntimuri ko muravyumvira ko mwiyumviye ko mugoma mute mwibarabara rero. Mbo ntago umuntu nabonye nimba yaricaye hajya barindiriye kugira man turi mu Burundi nimuce muba abantu biburaya nico mufata nabo umuntu bingana kuriya kose mutona ikara pare sa sita vraiment mukoreshe n'imitima bazi ubuntu atuma tonda ari imfungurwa zikubite bazi. Mbo je nibaza yuko icyo uri kuravuga n'ikintu cyumvikana kandi uwo menya yuko koresha umwanya c'est vrai que yarakoze amakosa kandi yarasavye n'ikigongwe no yasikosa ryo tuma umuntu mwirukana Burundi rega ariko peut-être n'amategeko nanyavuga yuko ngo hari collabo na Zuchu peut-être je sinazi igituma bivuga none arabizi kubera ki yise barasa kubera ki yise cawa yise umunyarusaku mutaramubuza kuvyiyita bisigura ko afise urusaku man rero n'urusaku yagize bya mudada na General Nzini Zuchu mbona basa mbo okay nimba avuze ngo Zuchu abantu barasa sivyo abizi gute kari Zuchu peut-être wumva avuga ko yabonye amasanamu kandi urumva uko vyogenda kose nka manager wa Light Company sinibaza ko ari gusohora ikintu natwe ubwacu tutaragira gusohora kandi cari citwa yuko kiri prive. Ivyo nivyo kandi nikosa rinini cyane yakoze nugusohora ikintu kitarageraho kugagwa no kuvuga kirekurirwe gusohoka kuko nimba bimaze kugenda uko twategereza kuvyitegereza si harageze uko gisohoka nimba hageze naho habiki cyategereza gusohoka gigapostingwa na mwenye gikogwa ntago cari gupostingwa n'umwe muri waka kuko era yuko koresha umwanya no muri Waka Light TV nta kuntu haza gusohora ivyo muri Waka Label umuntu kuvuga muri Waka Company birumvikana kandi kosa rinini cyane ariko uko biri kosa atagafuye ntagakira mu bisanzwe nta ruhusha yarafite rwo kuja gukora yani kuja kuvuga ivyo muri Waka Label kubera yuko ntabijejwe muri ntibinamuraba ivyo kandi birumvikana cyane kandi nikosa murabifite n'uburenganzira nubwo twatangiye tuvuga kurya ni mu nzira imwe yo gusabira ikigongo umuntu ariko ikosa rirahari nimba mwega amategeko yanyavuga ati mwirukane burundu nitwobihejiramo nivyo wanyu kumenya kuko mufise uko mukora natwe dufise uko dukora ntitwobijamo cyane ariko kanini no kwibutsa yuko ikigongo gikenewe iyo umuntu akoze ikosa arakenyeka icyo cingyohera muri vyose nuko mwemeye uko ari rya mbere akoze ikosa akoresha umwanya sivyo kandi caje kumbabaza cyane n'umuntu bro je ndamuzi koresha umwanya n'umugenzi n'umuntu nzi ko atari karakora ibi naje uko biri kose ntariko ndakora vyongora kuronka gafu rero ndatahura yuko mwebwe nimba yarakoze ikosa mwibuke yuko afise umuryango kandi ndazi ko atobikora bishaka afise umugambi wo gusambura no kwiyicira akazi mu gihe afise umuryango mu muciri inkoni ngufi nico gikenewe inyuma ya Waka hariho ubundi buzima swate ngira nawe azobamwe mu gihe atazoba kibarizwa ngaha muri Waka bivuze yuko Imana ni bimwe bavuga Imana itanga mu nzira nyinshi ngira zoronka oya je ndizi ndarisubiyemo ico kindi ko ndagipinga biduge bimanuko kiresha umwanya azoguma muri Waka bro. Mbo je nakubariye nanje bwanje simvuze ngo nzohaguma kubera yuko siho navuka si kuri wewe turi kuri koresha umwanya azohaguma ntawo muzoreka ndiko ndaguha karorero umuntu aca bugufi kujya abagiye turabazi abari bagenda bavuga fo umupetsi muramuhaye igihana akavuze ati no ahubwo reka nsabe ikigongo ndatawe ariko sana koze none gutu umuntu atubabarirwa ko uranyumva je nabaza yuko ari ajya amafaranga ariko atuma akora bijya ashaka agenda yari atayarishe no nta umembo ikigabano bisanzwe nimba gahunda yari hari yasavye credit sivyo amafaranga angana n'umuriyoni avuga yuko azoyariha donc bazoza bagenda bakata mu mushahara sivyo contrat yiwe ubugivuga nikuvuga yategeza kuyari mugerera sohotse kandi ari mwikosa iyo abaricyo tumubwiye ati koresha umwanya tubujya rero wewe urahagaritswe mu kazi atamvo runaki hari bisigura yuko yari kugirane twari kumuhindisha akababaro canya ajya amafaranga tugaharura mujya muri yo nasanzwe afitiye Waka Light Company tukavuga ati aya mafaranga nimba ari umuriyoni yani turayahevye kubera yuko niyo ndishi akababaro niwo mutekerero tumutekereye ariko ikosa ryaguye kuri we kandi nibaza yuko kubikosa ryaguye kuri we aca mutsindagira rero ati n'amahera gendo yarishe no sugutsindagira kandi nibaza yuko ejo chef de programme yaravuze ati ni nko kukwibutsa uranyumva ni nko kukwibutsa kugira ushobore kugira ante ushobore kumenya yuko utegereza kugira ante kuri hayo mafaranga oni hari yagiye mu zindi vy'akazi rero bro
twebwe nka STV ntitwokwinjirayo cyane igikuru abafana bacu barazi ivyo badutuma kenshi n'umuhungu dukunda baramukunda ico yomenya cyo koresha umwanya so yarakoze amakosa turashavyiyumvira kuko bijya ntikijya gikorwa nticega waka Live TV ahubwo cega waka lebo nuko ivyonye biza kuva bivuye mu bari kodinga n'ibindi bigiye bitandukanye muri ico gihe nibavuga ati mbokoresha umwanya naze arafatirwa igihano runaka azoza kandi byose biva ku ba manager basanze bakuriye waka lebo na waka light na waka light company byose ku buryo ku mpande zose nicashika umuntu akakivuga muzokimenyeshwa akagaruka canke asezerewe burundu turize ko azogaruka ndabisubiyemo mfite ikizere bice 97% ko koresha umwanya azuguma muri waka Live TV ikosa rimwe ni akesi n'umuntu yarako arabizi bibi urabona kuba arabizi bibi mu bantu kuba cyubatse rega ndafise n'abafana banje niyo mpamvu ngwanye kuri koresha umwanya kubaka ikintu umuntu kamwizera erega ijya foto yayikuye kwa X-Ray yashaka kubaca intege shaka kubaca intege abafana je ndabyizeye nimwamwirukana burundu naho n'Ikigongwe yasavye ndize ko atazobura hakorera oya kubura hakorera n'igishoboka n'ubu nayiko numva amatwa nsumira ngo batangiye kumuhamagara bamuhamagara n'amahugare kuko ari kuka n'umukozi mwiza nanje ari je urazi yuko nsanze mfite TV ari bishoboka no mugiye ati brother dukore vyabaye dushiki ingo cameraman ingo naco ingo batwara abamenye isi twinjire show reka ngende Sauda basi ni hari tumuvugisha si hari ingo gato yo ntiyo twugururira ndabizi muri waka bameze neza baratwugururira oyo no mu vyumba bagezeyo bararyamye ola muri waka record waka label the manager umba basi bafunguwe murango ugaye hamwe mwamubabariye ko mengo je numvise ijwi giyo koresha umwanya nimba abafana ndiko ndababesha nta muntu numwe atazi ko koresha umwanya je nawe ari uko sivyo bifite yuko shake ndanakureke n'ama message nga sivyo yanzindukiye mu gitondo nukuvuga abantu bariko bavuga turiko tuvugana urabe izina rya koresha umwanya ryagarutse kangahe ama message aho WhatsApp sinshatse kukumvisha n'ama audio menshi ariko araza nshikira avuga ku kibazo ca koresha umwanya bro tushaka Sauda basi tumuvugisha Sauda si hari Sauda ujya chef du programme ntacho chef de programme muhamagara yitwande Jesse none dodora wewe ni garu wacha kumva none office guma yugayira abaho none ushaka rero hagume harangaye none oya ugurura basi asohoke tuyage nawe mugira cinyuma mugira Jesse cinyuma none nawe terega ikibazo gituma ikibazo womenya dodora basi batwemeze ko umenya coco ico womenya cyo ntago ushobora kuvuga ngo nojugumira ngo kwera wewe none ugurura kutojugumira ugurure kubera saba bakuguru cyangwa ugiye ngo nishengero none numva umengo haje ngo nivyo gushwana nigi ugendehe wende wapi iyo mwe mucabora mutora tugenda udgonga basi kidogo bagufunguriye basi chef de programme araje muvugane ko hariya mu gikoni none umuryango munyegeje kibasi nga twe nanzigo tubishiramwe bro inzigo ziki manager bashakoresha umwanya ugurura tumupigiye basi simu mpigiye aweze itika kandi yanyumvise garazi ko muri waka mpigiye ubu nimbaza yuko ngari muri waka mu mfone mbanze ndamutelefone ndaye ko yo nanyitabaho nimba agifise na telefone hajya akazi n'ikindi kintu na telefone usanga wayiriye jewe no mwaka telefone ateje nayiguze mwe oyo baba oyo vipi baba pole sana ndugu yangu ebana pole sana basi mbwiri yuri ndagusangiye twiyagire Indi muhira ariko nagira nje kuramutsa Silva. Ago muje kuramutsa Silva? Raba none tuce tuhahurira mu kanya basi. Mu masanga. Yaza kuvuga mu Cibitoki. Silva agomba je mu Cibitoki. We ngo tuyage turabe nyene twenyanyura ibintu manega waka niho kujya umutima bingana kuri. Ugira umpakazi gabroko. We ngo tuyage bro, ngo tuyage kwanza. Ngo tuyage. Igikuru sugu gwakazi, igikuru nuko ukunda akazi nico nyamukuru kandi iyo ukora ikosa ntutahura amakosa wakoze nivyo vyari kuba bibi. Nimba waratahuye amakosa nuko wumva ko undi musi tokora amakosa. Uri hehe no? Je urumva je nari muri waka we wari gufata imoto
ndahejeje na Silva tuca dukora ntacu tuca tubandanya partie de tuyage reka ce ndaba ndaba ariko sinzaba muri wakamane byo baranyirukanye je ndi hanze wewe shika nubwo hoba ha ku mashure nturinde gushikino reka ngende mpagara yajya ku mashure cyo tuyagira ku isoko mu kinama ba reka kurajya amashure yari inyuma sivyo ntaco na wewe ingorero je ndagiyeyo popo merci beaucoup STV merci beaucoup manager kutuvugisha manager merci beaucoup tugushimire cyane STV, every story matters.